Inshuti namwe bagenzi muhama mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kumwe nanje Ilere uri nkuru mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi nkuko twabibamenyesheje ku munsi wa mbere uheze twavuze yuko tuza kuganira ku kibazo c'ikarata ndanga diaspora ikaba ari karata yateguwe nishira hamwe y'abarundi baba mu mahanga ikaba ari karata izohabwa abo barundi baba mu mahanga. Rero turafise umutumire umwe bamaze kwitaba ubutumire bwacu umushinga ntahe Isa Ndimugwanko, reka tumuhe ikaze kugira ngo dutangure ikiganiro. Umushinga ntahe Isa turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Nashaka mazina baramutse nongere ndabipfunze umunsi mwiza nongera ndamutsa abo turi kumwe ku kiganiro cy'uno munsi wa mbere. Sinzi ko muyumva? Yego turabumva neza cyane. Mu bisanzwe ku kibazo mugiye kubaza yuko iyo karata ariyo iha uburenganzira bwo kwitwa ko uri mu rundi nyuma y'igihugu, bibaza ko ikarata naciza guhindura ku bigenga umuntu ari nyuma y'igihugu. Kuba umurundi aba ahari hose mu mipaka y'igihugu nko twabivuze yitwa ko ari mu diaspora. Iyo karata rero ntaco imwongerereza ko nta bice mugabaniriza ko. Ku migambi ya mu marira mu gihe nkuko bisigura yabagiye Burundi nibaza muri ico gihe naho ni leta nifise ico yobivuga ko kuko niyo ishobora kugira ico yo Maria umurundi wari wese wagarutse mu gihugu ciwe cyamwibarutse aje kwakora imigambi cyangwa agiye kuramutsa abamibarutse. Sinibaza ko iyo association ya diaspora ariyo yogica ifasha mu gihugu cy'u Burundi. Niko genda bibona, sinzi ko hari ibindi bafise insiguro igenda kurusha uko nabibona. Ego cyane nimba hariho uwundi mushiga ntahe Daniel sinzi ko mufise ico mu bivuga ko ukuriye ukako kabozo ka mbere canke hariho uwundi afise ijambo ashaka gushikiriza iciyumviro inyishu kuri ako kabazo canke amakenga nawe nyine arashobora gusaba ijambo turarimuha. Yego John Motoro abagushikira n'ibyo bitsa yavuze bitarata ndana diaspora niba nibirebire urumva kugira yuko umurundi aba mu makomune yoba akemuye cyangwa umurundi yoba afite diaspora murangana ndikumva nawe ko sinzi ko ahubwo muri kabanza yo mutera gato ego sawa merci. Ego nako murabona iyo karata ndanga diaspora je hari umuntu twatumaze iminsi tubiganira ko nyine iki kibazo gihari cy'ubushyiraho iyo karata nako abantu bagize iyo ide bari kumanza kwanza bakabisigura bavuga haba ku maradiyo cyane sinzi ku mateleviziyo cyane kuri izo mbuga dusanzwe tumenyeye ndi umuntu amenye objectif y'iyo karata aso icyo bimaze, hanyuma apara kubisigura tukamenya nimba abo bantu bo muri iyo diaspora eske barashigikiwe na leta cyangwa ni initiative y'abantu bonyene bitoreye ukwabo. Byari kunezera cyane iyo turonka umuntu muri abo donc bitwa ko batwara iyo diaspora kugira ngo mbatore umuco uko ibintu bitse ko icyo tubona n'ibyo tikata gusa musino juste kugira ngo mvuge ngende makeye kuri ikibazo kubwanje agakarata gatanzwe na association atacu tubizi ko cyane tutazi ko yemewe muri leta cyangwa ibisemaze muri leta ntacyo bihindura ku buzima bw'abantu babaye hanze, ahubwo kuri jewe mu rumengo ni notre forme de division ije kugabura cyane gutandukanya abarundi basanzwe baba hanze twadusanzwe dusi n'utugorane duce deja tukumene tutumvikana. Ni icyo nashaka gushikiriza. Ego murakoze cyane mushinga ntahe Daniel, nivyo ibyo mwashikirije birumvikana hariho benshi bafisiye ibibazo nk'ibyo mushikirije
hakaba mbere mugiye kuraba n'ingingo yabo igira gatatu kubijanye ni karata ico banditse ati karata ndanga diaspora igufitiye akamaro kahe. Ingingo ya gatatu ivuga yuko ikarata ndanga diaspora izokorohereza kuronka uruhusha no kuvuga visa go kwinjira mu Burundi no kumarayo igihe wipfuza hubahirijwe amategeko. Aha rero umuntu aca yibaza ikindi kibazo mwabajije ahubwo ikibazo ciza cyane mubaza muti mbega ivyo byo bakorana na leta canke uravye n'ingingo bavuga urumva yuko umengo nta kintu na kimwe gihindura kuko umurundi wari we wese ari mu mahanga dufata karero yaramaze kuronka nk'ubwene gihugu kanaka arafise uburenganzira bwo kuja muri ambassade cyangwa ubuserukizi bw'u Burundi kuja gusaba iyo visa yo kugira ngo aje mu Burundi kandi ntibashobora kwimwima ngo nuko atari muri iryo shira hamwe canke adafise ya karata ndanga diaspora. Sinzi hariho uwundi yasabye ijambo reka tumuhe ijambo avuge umushinga ntahe Olivier. Oui, Olivier, nimba mushobora muri ko muratwumva murashobora kuduga ku ijambo. OK, merci beaucoup. Muranyumva? Ego turabumva neza. Muranyumva? Ego turabumva. Turabumva neza. Turabumva neza. OK, on est sawa ko mumpaye feedback. Ndabaramukije mwese abo muri convo. En fait, jewe si kibazo mfise en tant que tel ni commentaire ndiko nashaka gutanga. Daniel avuze ngo est-ce abo bantu barazwi, est-ce bari muri gouvernement? Je crois aho hantu niho bafite ingorane abari abo bantu bovuga diaspora. Kuba moi je fais partie de la diaspora. Murumva disons muri yo groupe. Non seulement muri yo groupe ndi muri OP yabo. Donc ndaraba ibiba nibikorwa muri iyo association. Qu'est-ce qui se passe? Oui, iyo association il est reconnu par l'État. Kinatinda à chaque année, il y a une semaine de la diaspora qui est organisée à Bujumbura. Donc iyo association aussi qui est cachée ou quoi que ce soit, mais qui est reconnu par l'État parce que l'État veut promouvoir l'apport de la diaspora vers la mère patrie, ainsi de suite. Gutyo abantu bazoze baronka disons abari hanze surtout abatazi Burundi batahe bagende bawurabe gutyo. Mais là où il y a un problème rero aho no garukira nuko on n'a pas su communiquer disons effectivement ukuntu iyo diaspora cyangwa iyo groupe cyangwa iyo association ikora. Et c'est là où ngira ngo iyo karata yazanyemo confusion nini cyane kubera nta muntu azana ikintu cy'ikarata atazanye quelque part les devoirs et les privilèges bijanye n'iyo karata. Kandi ugasanga rimwe n'ukuntu babyanditse usanga bimwe biri déjà à notre portée en tant que citoyen burundais cyangwa en tant que disons canadien ou autre. Abantu bose boshaka kubantuza boshaka kugenda ibuntu cyangwa boshaka kuronka ama service ya consulaire gutyo. Donc kuri icyo kintu nagira ngo ni je navuganye na bamwe muri bo ndavuga il faut déjà travailler sur la communication, expliquer c'est quoi la diaspora, ije gukora iki. Kubera dufashe exemple nk'ababa muri Canada turafise ama association menshi akorera abarundi avuga ko ari kumwe n'abarundi. None iyo diaspora izanye iki cyotuma abo bantu bari muri ayo ma association baza kwiyempika muri icyo kindi gishasha kibaha ikarata? Iyo karata nayo izozi bazanye ibaha iyi avantage. Rero gasara kenshi rero naho rero batigeze babyexplica neza. Rero jewe novuga ko bokora kuri communication bagafata umwanya naho bogira n'akavideo ngira ngo bafise na president wabo aba muri Australia Eric ashobora kuza agasigura neza qu'est-ce que c'est la diaspora, igituma ihari, igituma ikorana avec le ministère des Affaires étrangères. Kubera iki dans le ministère des Affaires étrangères
harimo biro ya diaspora bamwe ariko bavuga ngo Michael murabaza ngo nimba iri reconnue. Non, il y a même un bureau. Donc à partir de ce moment-là, la diaspora est reconnue. Groussa, elle a du mal à s'expliquer, disons à communiquer auprès des Burundais qui sont à l'extérieur. Mais Yokarata, moi je crois que ce n'est pas nécessairement la chose la plus urgente. Kubarundi bari hanze, jiragira ngo bari ko expliquer déjà, cyangwa two expliquer déjà quels sont les avantages zo kwinjira muri diaspora. Nahatwe tukagenda kuraba disons à chaque année ijyandwi, kubera ijyandwi ijejwe abantu bagenda mu bihugu bitandukanye bagavuga neza Burundi, bagasigurira abandi bantu Burundi, gutyo abantu bakaza no kwinjira iwacu. Kuba à la fin de la journée nous voulons que des investisseurs puissent rentrer et puissent aller au Burundi, et ces investisseurs là commencent par des Burundais eux-mêmes, donc abari hanze. Donc icyo kintu nicyo bogomba ku expliquer bagasigura neza umuntu akabyumva, umuntu nka Daniel akamva neza icyo diaspora ikora. Merci beaucoup. Ego cyane murakoze mushinga ntahe Olivier ku cyumviro mwashikirije, ariko umuntu arashobora kuca babaza akabazo nimba mwarakurikiye ibiganiro twagize ku munsi wa mbere ushize n'uwundi wahera w'itariki 7 mu kwezi kwa Ruhuhuma, twaragarutse ku kibazo kijanye no kumenywa canke kumenyekana kw'iryo shirahamwe, ibyo wise reconnaissance. Mu bisanzwe mugiye kubiraba namwe ibyo murabizi, amashirahamwe yanyu aho muri Canada n'amashirahamwe azwi n'amategeko mu gihugu murimwo. Ntashobora kwitwa yuko ari amashirahamwe azwi mu gihe atazwi n'amategeko canke adafise ingingo y'ubushikiranganje kanaka bubijejwe bwemera iryo shirahamwe. Aha rero tukabibutsa yuko twaragize ikiganiro itariki 7 Ruhuhuma, dusanga yuko iryo shirahamwe diaspora burundeze ryanditswe mu gihugu ca Norvege, kuko twasanze hariho n'umurundi ariko aradukurikirana nkuko abandi bariko barakurikirana ikiganiro ubu, aca tubwira ko nawe yari yaratumiwe mu manama yo kugira ngo hashingwe iryo shirahamwe rica ryandikwa muri Norvege. Nukuvuga yuko ari shirahamwe ryanditswe muri Norvege ariko rikaba rifise intumbero yo guhuza abarundi bose ba mu mahanga. Ikibazo twaciye tubaza ico gihe cari cyo kumenya mbega ko abarundi baba mu bihugu bitandukanye, nibaza ko ari naho makenga umushinga ntahe Daniel yoba afise, ko abarundi baba mu bihugu bitandukanye, mbega iyo reconnaissance y'iryo shirahamwe ry'abarundi muri Norvege mbega ica yemegwa no muri Canada, ica yemegwa no muri Amerika, ica yemegwa no muri Somalia, ica yemegwa no muri Afrika y'Epfo? Aho niho hari kibazo. Mu Burundi nivyo barashobora kuba baragiyeyo bagasaba nabo nyine kuba rekoni hariya bigakunda bakaronka iyo reconnaissance mu gihugu, ariko mu bihugu bindi birimo abo barundi mbega iryo shirahamwe rirazwi rirashobora gukorerayo? Sinzi ko hari inyishu mushobora kuduha, kandi twibutse yuko kuva itariki tutaratanga ikiganiro ca mbere itariki 7 twarandikiye umukuru w'ishirahamwe ry'abarundi umushinga nta Eric tumusaba yuko yoza mu biganiro vyacu kugira ngo dushobore gusigurira kumubaza ibibazo abarundi benshi bafise, ariko nta nyishu yigeza duga kwijana. Merci beaucoup. Ikintu novuga ko icyo kintu effectivement ego iryo shirahamwe ry'abanyaregistre mu gihugu cya Norvege cy'abanyaregistre kubera uwo twavuga yari president w'iryo shirahamwe yitwa Mushingantahe Japhet Rojanti, niwe yaba muri Norvege. Ariko no munsi Eric nkuko abamwe bo batabizi, Eric wewe aba muri Australia. Murumva rero ko nawe yanditse muri Norvege, president waryo yibera muri Australia. Urumva? Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chaque pays ou chaque Burundi se sentant, disons, amaze kumva imigambi y'iryo shirahamwe, akavuga ngo hego nanje je peux organiser quelque chose là où je suis, tukaraba ukuntu twokwiassocier n'abandi barundi, tukiassocier namwe
hoba tubaye muri diaspora nuko c'est cette base là ko iryo hamwe rikora. Donc c'est-à-dire umuntu wese muri États-Unis hari abantu kuba murabona nk'ibihugu nka Canada na États-Unis ni ibihugu continent. Quelqu'un peut être en Californie et quelqu'un peut être dans l'état du Maine ugasanga bose nizo quelque part nta ntuza barafise iyo idée bashaka kubaka association yo kwiza abarundi bose muri États-Unis kandi hari abarundi deja bafise ama association yabo ariko là où il y a une différence ngira ngo iyo association novuga ya diaspora yoyo ijejwe kuvuga uburundi no kwenteresa abarundi kugenda no gusubira iburundi kwinvestisa niho rero bagomba gukomunika neza kubera ils ne viennent pas chercher ou prendre la place ya association ari déjà muri ibyo bihugu bitandukanye mais c'est surtout kuronka un moyen de communication auprès de l'état burundi kubera quelque part ahantu biri twese nitwogenda n'imigambi yacu tugenda muri ministère des affaires étrangères ngo aba ndafise imigambi reka turonke platform aho twocamo donc iyo platform ikaba ariyo ikanaliza muza communication yacu auprès du ministère des affaires étrangères. Iyo rero niyo yari role ya diaspora. Mais c'est dommage ko président wayo atashoboye kureponda kuri iyo invitation. Kubera j'aurais aimé moi aussi qu'il puisse venir agakommunika kubera nkuko mubyumva je ndafite une frustration kubera icyo kintu. La communication est la base même. Il y a une organisation qui veut réussir. Umuntu bagwaye privilege yo gutanga yo kukomunika yo gusigura ça fait partie yama devoir y'umu président w'association quelconque. Donc asanga rero abantu birisha mu masusole mu basement ntibaze gusigurira abarundi niho hacaba amakenga menshi umuntu agaca yibaza none iyo association iri muri basement quelque part muri Norvège n'umuperezida ari muri Australie what's going on. Aho rero je nashaka kubabwira en tant que personne qui a été intéressée par imigambi diasporifise kandi nkaba ndimo kwasi ndavamo j'aurais aimé que vous puissiez encore inviter Eric président Mutsingana Eric akaza agasigura neza qu'est-ce que c'est la diaspora abantu bakumva neza pourquoi quelle est la nécessité yo kuronka ibyo karata kuba jusqu'à maintenant cela porte à confusion kubera n'umurundi atari yumva iyo nuze yo association yumvishije karata atramenya n'imigambi y'iyo association imagine to rero gasanga rero umuntu akacavuga none ije kuramplace iki passeport yanje ko je deja mfise passeport nahi Burundi ntasabye visa none ije kuzana iki sinzi nimba nishi ku bibazo mwambajije ngira ngo naho ntegejeje merci beaucoup. Ego murakoze cyane ego umwishuye ariko reka tubanze turabe ko hariho uwundi afise ijambo yogira ico ashikirije haba kuri ico kibazo twabajije canke n'ibindi twabajije imbere hanyuma tuce tubandanya niki kibazo cikarata ndanga diaspora. Umushinga nahe Daniel Umengo imikrofone yiwiruguruye arashobora kuduga kwijambo. Yego bon nagomba d'abord mushimire Olivier kubona yemeye kugira icyo ashikirije muri space comme asanzwe afise ama information novuga gusumba abatari bake muri space donc merci beaucoup kuko ndiko ndahamenyera ibintu bitari bikeyi kuko nari maze neza ko yari rya kabiri nkurikira kuri iki kintu cya diaspora kuri Kabaza donc voilà hamwe uravuga nko kumengo uri indani muri iyo diaspora ahandi naho ukavuga nko kumengo nawe uri umuntu asanzwe nkuko wazironga là où bica vyerekana donc le désordre na confusion iri muri muri organisation sino yita association ko vuze association ngo tuzimenyeye harabaho ma assemblée générale à la fin de l'année harabaho amaraporo y'ibyaranguwe n'ibyakozwe n'ibindi je pense pas ko ivyo bintu bimaze gukorwa peut-être byarakozwe wende mugabo apana ubu
Donc icyo ni point ya mbere kumushimira Messi no kwerekana no gupointinga la confusion ihari. Icya kabiri donc no kugaruka nibaza ku kibazo numva mbona ntibishuye neza abo muri kabaza babadije zo kuvuga none bishoboka gute ko ari association qui a été créée muri Norvège mugabo ikaba ariko yopera mu Burundi. Est-ce que mu Burundi irafise un décret yemerera gukora uko najya amaorganisation internationale cyangwa zose ziza mu Burundi hateza kubaho novuga un papier ministériel yemerera gukorera mu gihugu. No bishoboka gute ko abantu baba bafise un bureau mu gihugu donc alors que yitwa kumwe une association yabaye créée muri Norvège. Icya gatatu nyuma kugaruka ko ni izina mwahaye iyo association uko ndiko ndumva ukuntu bivuze umengo c'est beaucoup plus pour les investisseurs, donc pour attirer des investisseurs bagena mu Burundi. Vous êtes diaspora, vous avez généralisé abarundi bose uko bagera. Est-ce que nta kuntu iryo zina ryahinduka rikaba spécifique que pour les investisseurs ko hari abarundi bari dans la diaspora, ils sont pas intéressés à investir mugabo bari intéressés ku bintu peut-être ku promoting la tourisme cyane juste nyine ku voyager mu Burundi donc cyane gupartager ku migambi y'iterambere. None est-ce que umuntu yinjiye muri association azoca ba forcément obligé kuja dans le truc d'investissement comme vous êtes diaspora mu généralise. Donc ndabona sije ko iryo zina ryahinduka cyane cyane abo muri ministère babikora ko généraliser diaspora nimvumwe mu kurenza. Point ya kane nashaka kugaruka ko ni les objectifs aho cyane cyane aho muri kabaza bayivuze aho ngo ni beaucoup plus certains privilèges zo kuronka amavisa n'ibindi. Ico kintu vraiment nashaka tukigwanye kandi tugifute mu gikore mu migambi yanyu kuko nivuze yuko ngo le fait ko uri muri diaspora cyangwa le fait ko unsanga bakarata bizogufasha kuronka visa cyangwa ucumengo mushaka kukrea certaines catégories mu bantu zo mu diaspora. Ndabasabye vraiment on a souffert twaciye mu division menshi pendant des années ico kintu kihabe nimba muvuga muti privilege yo kuja muri diaspora no kugira ngo ivyiyumviro vyanyu mufise mu vyiterambere bishikire ministère des affaires étrangères byihuse. Aho je suis d'accord. Muvuga muti bana abantu abarundi turasabagiye ku isi. Jewe vraiment idée no kunda ni nko mwokrea nka base de données par exemple yakaba bo muri association dushaka abo volontaires b'abarundi comme bigoye umwe wese gushikiriza icyumviro cyiwe. Voilà, on a créé une plateforme aho tuzoba turagira ama conférence virtuelle par exemple aho la diaspora bose bashobora guparticipa cyangwa wiyandikishije muri diaspora azoba afise un canal yoroshe yo kurungika ama idée muri yo diaspora hanyuma agashika imbere cyangwa abafise dufate nk'abarundi nka 20 nkuko mwavuze za Etats-Unis za Canada bavuze ati twebwe dushaka gufasha mu byo kubaka amashuri à travers la diaspora bizosha vyoroha muri organisation vyoroha ukontakta abo muri ministère de l'éducation cyangwa abo muri ministère des affaires dans ce sens mugabo ivyo byama privilège mu byo kuronka abaviza vraiment oya vraiment je suis contre kandi nashaka bishoboka ushikira abo muri ntuzeye nuko wavuze atwara muze diaspora ari muri Australia. Ico kintu kigaruka kivyo vyama privilege vuga ngo uri muri diaspora ngo uzoshobora kuronka visa facilement cyangwa uzoshobora kubona n'umutegetsi kanaka facilement. Aho niho ibintu by'ibiturire biza aho niho ibintu by'ubwankaro bica ico kintu vraiment yese nagishikiye ego hama donc ikintu nashaka kurangiza ko point ya gatanu nashaka n'insiste vraiment iyo nuzeye ya diaspora kujya wavuze yuko hari problème ya communication. Donc ushikira abo bo hejuru biyaraje habeho une campagne peut-être mumaze gusubiramo les statuts n'ibindi uko bimeze kuri jewe c'est comme une petite organisation ubu y'igihugu kanaka yashatse gusa kwamvayisa la planète entière kugira ngo mushikire statut nkuko muvyiyumvira ni birakenewe ko basubiramo le texte zikoze izo moze association hanyuma habe une campagne yo gusigura réellement kuko sino c'est ridiculiser kubona udukarata dusurikira kuri internet n'ibindi ni le fait muko murahindura la diaspora burundaise kandi di très impliqué yose dushaka gukora ibintu bifasha biteza imbere igihugu muko mubihindura le ridicule. Donc kandi numvise ko na ministère ibishigikiye c'est très décourageant. Ego murakoze mwambara rero mvuze byinshi ngabo ni ico nashaka gushikiriza. Ego murakoze cyane umushinga ntahe Daniel
sinzi imbere yuko umushinga ntahe Olivier yishura hariho ibyo twashatse gushikiriza abariko baradukurikirana ubu twavuze mu ndwi ya mbere twatanguriye ku ikiganiro ku bijanye n'ibya diaspora yavuze ku kintu umushinga ntahe Daniel je kuvuga ku kintu citwa generalisation canke sinzi ukuntu bivuga mu kirundi gufatira mu kivunga ibintu canke abantu twarabivuze mu ndwi iyo ndwi y'itariki indwi ko vy'ukuri ugiye kuraba mu majambo bavuga haba muri statut canke mu byo bagenda barandika musanga bafatira mu kivunga abarundi bose ntibatandukanye abarundi bari mu ishira hamwe canke muri organisation n'abarundi bandi basanzwe bari hanze ariko batari muri iryo shira hamwe. Hanyuma umushinga ntahe Daniel yagarutse ku kintu kijanye n'izina kugira ngo iyo generalisation cyangwa uko gufatira mu kivunga gutuma haba confusion kuvaho twari twavuze yuko by'ukuri iryo shira hamwe mu gihugu ca Norvege rirafise izina ryanditsweko twarabivuze mu ndwi ishize ababizi abakurikiranye ico kiganiro baravyibuka kuko no muri mu mastati cyangwa amategeko ngenderwa ko yabo mu ngingo ya 5 aho bandika les objectifs z'iryo shira hamwe baravuga mu iryo zina A I B ni sinzi ukuntu no bivuga mu majambo maremare ariko murumva ko ari rindi zina ritandukanye. Hanyuma umushinga ntahe Daniel yagarutse kuri raporo kandi yavuze ikintu gikomeye cyane tutashoboye gushika ko mu ndwi y'itariki indwi muri Ruhuhuma kubijanye n'ukuntu amashira hamwe asanzwe atunganijwe agira amaraporo amassemblée générale n'ibindi by'ukuri hariho twebwe abashoboye kutubwira canke kutwereka raporo zasohotse kandi biraboneka neza yuko muri iyo raporo twashoboye kuronka nta muntu numwe w'umurundi aba mu mahanga yigeze agira ico bita cotisation. Murazi ko mu mategeko haba muri statut canke muri règlement d'ordre intérieur usanga bandika bati umunywanyi azotanga amafaranga angana ku kwezi canke ku mwaka utazotanga amafaranga ntazogira uburenganzira bwo gutora canke gutorwa ibintu bene ivyo. Umuriro agaca yibaza nimba inama yarabaye ibujumbura abantu bagatora abandi bagatorwa atabatanze ayo mafaranga yo kuba abanywanyi muca mwumva yuko hakiriho ibibazo bitari bike. Sinzi mushinga ntahe Olivier reka tuguhe akanya gatoya imbere yuko tuduha ijambo uwundi murundi wese ashaka kugira ico ashikirije kugira ngo tubandanye n'ikiganiro. Merci beaucoup. En fait Daniel wabajije ibibazo byiza ariko igiye kubyishura pole ikintu cyane novuga hano je parle en tant que Olivier si ndiko nda représenta diaspora y'abarundi nkuko nababwiye ndayirimo kubera nanje nabaye recruté n'undi murundi yabahanze yabaye intéressé yo gukorera igihugu à partir yaho ari stationné pour l'instant c'est bien. Aho rero mukuza muri diaspora je ni migambi yanyenteresheje je ni migambi ya mbere byari kuzana nico ituma mvuga ngo iyo association cyangwa iyo diaspora ikeneye kuvugwa neza c'est-à-dire ikeneye communication iri à point gushika abantu babyumve neza. Qu'est-ce qui se passe nuko nk'ubu gushika uno munsi mwabona ko harimo ubuntu n'ubundi butabuza abantu kugira amakenga bavuga ngo none icyo kintu kiko kiraja he kiva kikogwa nabande urumva. Donc rero aho hantu le fait ko mu gifise ayo mantuza mu gifise ibyo ayo ma questionnement nuko batashoboye ko expliquer neza ko iyi association quand même ça fait une dizaine d'années ikora mumva quelque part bagomba kuba barashoboye ku expliquer neza imigambi yabo
abantu bakumva uwadera kadera utadera nawe agaba afise yo privilege. Donc rero kuri icyo kintu confusion effectivement irahari kubera abantu batashoboye gukomunika neza. Ikindi cya kabiri ni kuri iryo zina rya diaspora. C'est vrai que la diaspora c'est un fourre-tout, c'est-à-dire ça englobe beaucoup de choses. Umuntu wese ari hanze y'igihugu, il est somme toute, il fait partie de la diaspora. Rero gasanga rero quelque part abantu bamwe bavuga ngo oya je sininje muri icyo kintu, donc je ne suis pas partie de cette diaspora là. Je suis burundais à l'extérieur mais je ne fais pas partie de ça. Et c'est tout à fait vrai. Nicyo gituma je mvuga ngo abo association diaspora cyangwa iryo zina nimba ari AIB bigomba kugira en sorte ko abantu batagira confusion, bakexplica neza izina diaspora aho riva cyangwa baserukira abandi, kubera on peut pas tout englober, on ne peut pas englober chaque Burundais. Nkuko twavuze ni association, une association harimo ama privilèges mais harimo n'ama devoirs. Donc umuntu atinjiye atarishe cotisation, ataye participation nama, il ne doit pas se sentir impliqué mu ma décision afatwa n'icyo kintu. Aho rero nicyo gituma jewe nari gushima umuntu ajejwe diaspora akaza hano, ndaza kurungika un message kuri bo ndabwira next time ba répondre kuri invitation. Mais puisque je suis là, ndaza ku répondre, je vais continuer à répondre à quelques petites questions. Ils ont fixé bien sûr. Je veux avoir des réponses kuri association. Mais surtout kubera jewe ibintu by'amakarata pour l'instant je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis plutôt mu bantu bashaka ko akazi ibikorwa aribyo bituvugira. Après ça umuntu azoza kwiassocier natwe, aze kwiassocier natwe azi neza ibyo biriko turakora, et non pas parler en l'air gutyo tuko turavuga dans le vent atana kimwe turashira mu ngiro tuvuga gusa ngo dufise une semaine de la diaspora par année. Ibyo ni ibintu ce n'est pas un bon bilan disons. Ikindi wavuze ngo base de données aho abarundi bose boza bakayaga. Effectivement il y a un petit problème parmi les Burundais, ou je sais pas, peut-être c'est la génération quoi. On a tendance yo kutugura ikintu ngo tugishire kwibarabara, umuntu wese ashoboye kukibona, ashoboye kwinjira arabe. Donc icyo kintu base de données ou même un site internet ishobora kudetaya ibyo bintu byose dufise, makenga yose dufise akishura byo babyiza. President wa association akagenda akagira vidéo pour expliquer tout simplement cyo babyiza. Internet wisigaye iduhanuza ububasha abantu turi muri nuza muri discussion. C'est ce genre de conversation que la personne en charge de la diaspora agomba kugira. Donc aho une base de données des Burundais qui sont à l'extérieur cyangwa abarundi bashaka kwinjira muri diaspora byo babyiza. Et moi je soutiens disons icyo cyumviro. Wavuze ngo ama privilege yo muri diaspora mutama abantu rero niho nanje bigaruka toujours à même chose nanje nshaka kumenya. Pour moi ce qui m'a amené dans la diaspora n'était pas nécessairement icyo undi cyo muzana. Je nkuko navuze, c'est surtout le développement du pays qui m'intéresse, et dans certains secteurs donc asanga rimwe na rimwe nari nkeneye gusa nk'umuntu yakuriye hanze y'igihugu atazi neza Burundi, nari nkeneye gusa abantu bashobora kumfasha dans certains domaines nk'umuntu yakuriye hanze. Donc ce n'était pas nécessairement ngo j'ai vu des privilèges qui m'ont attiré, non. Nashaka une plateforme ishobora kumfasha nshitse hariya ikandirija. Aho rero je sais que je ne suis pas le seul mu bantu bari hanze bataronse iyo chance yo kudevelopa disons un network ari mu gihugu, baba bakeneye un genre de plateforme aho ducamo
tukashika muri icyo gihugu kandi tukinvestisa. Donc icyo nicyo nonjewe novuga ko mu privilege yo diaspora yoshobora gukorera ko igafasha abantu bashaka kwinvestisa muri icyo mu gihugu cy'u Burundi. Ego sinzi iko mwarangije duha kanya abandi mbona abasabye ijambo ari benshi ku murongo. Ego hano ngiye guheza mfite nahejeje reka ndabareke nabo kuba nanje si jewe nabayemvite. Donc reka merci beaucoup pour ceux qui sont ici encore une fois. Kabaza wagize discussion kabisa, merci beaucoup. Bandanye. Ego murakoze cyane. Oya ijambo turiha bose murakoze. Abashoboye kwemera ubutumire baraza tukabaha ijambo. Sinzi nimba hariho uwundi afise ico ashobora kugushikiriza imbere yuko tubandanya. Mushinga ntahe Merikiade mwasabye ijambo, ndabona Armera amaze kugura mikrofone yiwe, arashobora kuduga ku ijambo mu majambo makeya kugira ngo abandi bashobore gushikirwa. Ego cyane murakoze. Ego ndagerageza nshakagura mvuge mu majambo makeya. Ahanini jewe ikibazo nari nashatse kukibaza kubera nari numvise ubenga hari umuntu asanzwe abizi kw'ikintu ibiriko biraba. Jewe mu bisanzwe nkibona urwandiko je naje nararonse imbere wanashaka naruhawe n'umuntu umuntu wo mu Burundi niwe yandungikiye document. Ndabona yuko bikenewe yuko umuntu kugira be akonese yuko ari muri diaspora abeho koni mwamba baravuga icongereza kugira ngo abeho koni yuko ngo abango muri diaspora ngo bizosabwa yuko watanga wajya amafaranga ngo cyane je ndiko ngaruka ku bintu by'amafaranga kubera ibyo kenshi na kenshi ya bitera injyane mu bantu kandi injyane murazi yuko muri diaspora z'abarundi ziramenyerewe zambaho n'ubu ndabizi yuko usanga ari abantu bariko barajyana quelque part. Rero gico nashaka kubaza ahanini nashaka kubaza yuko kubera abona n'ibintu umenga nyene birapanze neza biratunganijwe ku buryo ubona yuko mu gihe nk'umuntu mu myaka iza canke nko mu gihe nibaze ko ari abantu baba bataronse n'urwandiko kubera je wanashaka narandikiye n'uduserukira ngahaye muri Amerika ndamubaza kubijanye n'ubwo gwete ko yana nabonye umenga muri Mars imaze kurenga nta bantu ivyo niho nyene dore limite yo kuriha ayo mafaranga yo kwinjira muri association izoba yarenze. Jisho nashaka kubaza cyane nko kuba asanzwe abizi ko ikintu canke Olivier ndumva naho yavuze ko avuga ku giti ciwe nimba hari ico ashoboye azi kutubariza abo nganye. Sinzi ko abandi bariko barakumva ubuje ndiko ndakumvira kure. Buryo nihagera yuko bagenda bagakora igikorwa mu Burundi fata abantu turi muri diaspora tugenda tukabona igikorwa mu Burundi hangema izoba iri ku rwego rwo hejuru cyane rugaragara. Nibaza yuko abantu benshi basanzwe bazi ibintu by'ubutunzi barazi yuko ibihugu byinshi bishobora kuranga yinjiye mu gihugu inje mu gihugu abiswe n'abantu bo muri diaspora akarangura imigambi ikomeye. Hari ibihugu byinshi bibayeho ukoye kandi ugasanga mbere y'amafaranga baronka yinjije na diaspora gusa arasumbya ayimfashanyo ava mu bantu b'abazungu n'abazungu. Rero gisho ndashaka kumenya yuko hoba hariho umugambi utunganijwe neza bukuntu bo baravuganye abantu je nta diaspora nimwe ndimo je ndigenga nyene ni kugatwiki wanje hoba hari ukuntu bo baregeranye nyene bakavugana abantu basanzwe baturongoye ino abantu tuba mu bahanga hama bagakubita hamwe amashirahamwe yose hama bagaca bavuga bati ubu rero nibiye dupanze amafaranga tugiye turatanga ku kwezi azokora nuko nimba ari byo mu mpapuro n'ikindi biki hama ibintu byose bitunganije nuko abantu bose bakabimenya mbere wanashaka hageze no gutora bagatora. Akandi kantu agomba kuvuga mugabo si yari keso principale ni gute bigenda abantu je ngomba nk'izina ya 8 ndi muri Amerika ni gute bigenda abantu bagatorwa nko muri Amerika canke hehe wowe usanzwe uhaba nturabimenye ukabonera kuri Twitter no kuri Facebook ntumenye ikintu na kimwe
kandi uri umurundi kirundi ukivuga neza ugitomora utanadidinganya ariko ntiwigere umenya ingene abantu bapanga akarere ukaza wumva ngo nakaraguserukira agiye mu Burundi umuntu afise famille y'abantu 12 ukaza wumva ngo umuntu ngo aserukiye abantu n'aba ngo yatunganije igikorwa ngo kugatwe k'abantu ngo muri diaspora muri Amerika canke hehe rero nkawuri ibyo ndumva asanzwe ari mu bintu by'inzego canke n'undi muntu basanzwe ari mu bintu by'inzego byo ngahaba muri diaspora muri Amerika muri Canada n'ahandi muragenda kugira ngo umutogore neza muze muratubwira muti byari ahaye inama zirabikuru nuko mubishira habona bigaragare kugira ngo umuntu wese ashaka guterera icyumviro wanashaka n'ushaka no gutora mu barongozi baravye competence n'ibindi bikunde vyorohe gutyo umuntu wese yumve yuko arimo aserukiwe murakoze mumbabarire navuze amajambo menshi Eko turabashimiye mushinga ntahe Armel kubibazo mwashikirije naho hariho bimwe tutashoboye kumva ku ruhande rwacu ariko turazi ko ku ruhande rw'abariko barakurikirana ikiganiro bo bavyumvise hariho rero ikibazo mubajije kwaza mbe uravye vyose uko ari bibiri by'ukuri ibyo bibazo twe twibaza yuko byoba bijanye n'ukuntu amashirahamwe cyangwa amaorganisation atunganywa ibyo rero twarabivuze mu kiganiro ca mbere twashikirije itariki 7 ruhuhuma ibyo kuvuga biti ku Murundi kumva yuko hariho umuserukira muri ico gihugu atigeze nabimenyeshwa atazi kuntu byagenze murumva yuko ico kijanye n'ikibazo cy'ukuntu amashirahamwe ashingwa canke yitegura kugira ngo ashobore kubaho nico kibazo c'imigambi mwavuze naco nyene tugishira muri uwo mugwi kuko itariki ndwi naho nyene twaraganiriye kubijanye abanywanyi ubwoko bw'abanywanyi bishira hamwe iyo ry'abarundi ugiye gusoma mu mategeko yabo baravuga ubwoko bubiri bw'abanywanyi ubwoko butatu mengo cyane cyane duhagarara kuri bubiri ubwoko bwa mbere bavuga yuko ari abarundi baba mu mahanga ku gatwe kabo hanyuma bakavuga umunywanyi yagira kabiri nkishira hamwe ry'abarundi riba mu gihugu ukanaka rero harabaye ibibazo twabajije bitari bike ntitwobisubiramo ariko tushoboye kuronka kanya tuzosubira tuganire kuri ivyo bibazo rero sinzi nimba hariho uwundi ashobora gusaba ijambo ufise Melkiade murashobora kuduga ku ijambo Melkiade ijambo rigwanyu murakoze ndabara mu kijyo bwa mbere na mbere irere tuzinanye mu kindi gice bwa mbere nashaka gushima yuko mwatunganije iyi space kandi igatunganywa kuri iki kibazo kitoroshe na cyane cyane ko abarongoye iyo diaspora batari ngaha afite nagize ikibazo cyane ko yanumvise ibibazo bitandukanye bariko barabaza ibiganiro bariko baravuga bamwe n'abandi nkabona yuko by'ukuri ingene diaspora itunganijwe cyane cyane bayita diaspora ndundi because bakunda kuyita cyangwa diaspora buhundezi atwa ndabona yuko bona je mfise ama information asanzwe sikuvuga ko ndi umurongozi wayo sindi we rero afise abarongozi fise komite executive itunganije neza je gusa nari yimpereje nayo hanyuma je des informations niyumviye kubumva gupartager na mwebwe kubera numvise benshi vraiment pratiquement ntaco biziko mugabo ahandi yibaza nti no kubera iki kabaza itatumiye kuorganiza space ata muntu w'umurongozi muri diaspora abatatumiye kugira ngo atange des éclaircissements sinumva intumbero bigaca bisiga kubera umva simba nukoga mu ruzi zitagira umuntu aturoba niko ndabibona next time bishobotse tutaciye mu ijambo
tutabacika ijambo twarabivuze mu biganiro bibiri biheruka kuko si ubwa mbere tugira ikiganiro kijanye n'abarundi baba mu mahanga muri uyu mwaka twatanga ibi biganiro itariki 7 ruhuhuma hari ku munsi wa mbere twaramutumiye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga umushinga nta Eric niwe twaronse ariko twarabonye ko ubutumwa bwacu yaburonse twarongeye turamwibutsa duti twashaka tumenye inyishu ya demande cyangwa isizwe no byita mu Kirundi yacu n'ubundi twarabonye ko ubutumwa bwacu yaburonse bugira kabiri ariko ntiyashoboye kutwishura mbere twamubwiye duti turazi yuko amasaha y'igihugu murimo ashobora kutabemerera yuko muja ku murongo ayo masaha tuba tufise ikiganiro ariko mufise uwundi muntu yobaserukira mu kiganiro byoba byiza ariko murumva yuko atanyisho twaronse ibiganiro rero twari kureka kubikora kuko twifuza yuko abarundi bose haba abari hanze canke abari mu gihugu bogira ico bashikirije mu vyiyumviro botanga mu makenga bo bafise ku bibazo tugenda turashikiriza mu biganiro ni naco gituma rero mubona atari ngaha murakoze kabanza mumbabarire Berkade ego jewe na genda nihaye iyo devoir turashobora kubivugana inbox jewe next time hazoba hari umuntu asirikwiye iryo shirahamwe azoba ari kumwe natwe yishura ibyo bibazo ninashaka tugiye na vuba ariko je nzoba mfise umuntu asirikiye ntuza association azo kwishura ibyo bibazo byose mu mufise umushinga ntahe turabashimiye cyane Olivier kubona mushoboye kwidisponibiliza ko muzovugana nabo kugira ngo umwe muri bo azoshobore kuza mu biganiro byacu kugira ngo abarundi bashobore gutahura by'ukuri ibibazo inyinshi z'ibibazo byinshi bihari kuko murabona n'itangazo rijane n'ikarata ibisohoke itangazo ryasohowe itariki 18 ruhuhuma murabona ko n'uwajyanditse nawe nyine umushinga ntahe Eric Niragira aremeza neza yuko hakiriho ibibazo byinshi kubijyanye n'uwo mugambi w'ikarata ndanga diaspora no kuvuga rero tutaronse abantu bari muri iryo shirahamwe boza gusigura ayo makenga canke ivyo bibazo nabo nyine bazi yuko bihari murumva yuko bigoye mugani wa umushinga Berkade urumva ni nkuko batuko turoga muruza ariko turaza turatanga ivyumviro byacu mu wese ashikiriza ivyumviro kugira ngo abazo kumva ikiganiro cyacu bashobore gukuramwo ibintu byankenerwa muri ivyo bibazo canke inyishu zishobora kuba zitangwa duga kwijambo umushinga ntahe Berkade ego murakoze kandi ashimira na Olivier ukuntu azogerageza akarondera abo bantu bishoboye kubyo baza gutanga umuco mugabo kandi kabaza murashobora no ishyirahamwe ryase donc le secrétaire général et le porte-parole si ngombwa mukeneye umuntu avugira ishyirahamwe ko muca murondera Eric Niragira directeur murashobora contacta Veniste Nyongabo aba muri Italie nibaza ko amasaha yo muri Australia no muri Italia atandukanye ashobora kuba yegeranye n'ayo wanyigira muri Etats-Unis none yuko taxe Veniste Nyongabo ari flexible ashobora kwishura ashobora kuguha nuko kwishura ibibazo byose ashobora kubaza kandi mu kazi kiwe usanga utari mubizi rero nibaza yuko gerageza mukarondera contact ziyo yotanga umuco reka jewe gerageze murakoze contact we ntayo twari dufise n'ubu ntayo dufise kwiduha byoba byiza contact twari dufise ni contact y'umushinga ntahe Eric kandi murumva yuko no muri message twamurungikiye cyangwa ubutumwa twamurungikiye twavuze neza duti nimba mwe mudashobora kuronka kanya mukaba mufise uwundi mushobora gutuma arashobora kuza mu kiganiro ni ukuvuga yuko ko message yayironse cyangwa ubutumwa yaronse yashobora kuca ahereza uwundi muntu akadelega uwundi muntu yashobora kuza mu kiganiro très bien ego birumvikana ushatse contact ya Veniste Nyongabo nayiguha kandi baza
katongonda kubera niko kazi kiwe ni poste parole nakangera ka secrétaire général ndakarivyi niwe afisa amakuru mu bisanzwe reka jewe ngerageze gutanga kuvuga uko ndavyumva uko amakuru nayumvise uko nabikurikiranye donc ishirahamwe cyane cyane ukuntu ryubatse nivyo ashinga ntaye n'amakuru yabajije uko ishirahamwe ryubatse mu bisanzwe uko nabikurikiranye ishirahamwe ryatanguye muri 2013 urumva kari kera par rapport y'uno mwaka urumva heza imyaka itari mike hafi imyaka 10 kandi na Olivier yabivuze ryatanguye 2013 ryatanguye muri context yahe ryatanguye muri context si kuvuga ngo umuntu ngo ni gentil aba muri Norvège yavyutse mu gatondo aravuga ati reka ntangure ishirahamwe kugira umuntu wese ashobora gutangura association siko vyagenze ni umugambi la diaspora burundaise ubaye umugambi wa leta mu bisanzwe ni umugambi wa leta gukora nk'uko mubizi murazi ko leta ifise icyo bita la politique nationale de la diaspora ni politique yabaye vote iracamo n'amashingamateka inama ni politique yabaye vote kujya bavota ama politique yose irigwa muri conseil des ministres urumva hanyuma rero iyi concept yo gukreya l'organisation de la diaspora de la diaspora burundaise yaje muri iyo context ya politique nationale de la diaspora itwagwa muri ministère des relations extérieures naho bashiraho la direction du département de la diaspora ifise umuntu ayoboye muri ministère afise bureau tout ariyo rero uwo directeur du département de la diaspora niwe akorana closely ni diaspora yita diaspora ndundi niko bakunze kuyita umva ibibazo byose biba bihari donc ibibazo byose bija muri gouvernement bitugwa uwo moderateur ari muri ministère des relations extérieures nawe agashikana ikibazo kwa ministre des relations extérieures hama ministre nawe agashikana ikibazo kwa president niko kanari niko yubatse en fait bose kuvuga ngo ikintu nyene umuntu umwe muri amable de la diaspora ari hanze ari muri Norvège cyangwa ahandi hantu yavyuse mu gatondo arabikora donc c'est toute une construction ni tout un programme bibaza ya leta iki donc uko niko bimeze mu 2013 hanyuma gushika mu munsi kandi haragiye hari ibibazo bijanye na leadership nkuko n'ahandi hose no mu gihugu biba donc gushika mu munsi rero baza ko ariko bagerageza kwiyubaka bagerageza kugira des projets ariyo n'ivyo karata ari biriko birava siri nyuma gatoyi donc nibaza yuko dukwiye kumenya yuko quand même l'organisation cyangwa l'association ni de droit burundu d'abord ni de droit burundu ko atari babizi il est agréé au niveau du gouvernement du Burundi donc c'est qui est agréé au niveau du ministère de l'Intérieur cyangwa il est agréé au niveau du ministère des Affaires étrangères ahantu ndabizi ko mugabo donc usanga ari une organisation nka ASBL nibaza ko ziba agréé au niveau du ministère de l'Intérieur aho peut-être umuntu yobaza mugabo icyo nzi ni de droit burundu icyo ndakizi hanyuma rero kubera rero duha burundu mushinga ntahe sabwe imbere ko ubandanya gatoya reka tubanze twishure gatoya kuri ivyo muheje gushikiriza hanyuma muce musongora tuce duha ijambo abandi kuko mbona n'amasari karatujana by'ukuri umuntu agiye kumviriza ibintu muheje kutubwira aca yumva ahubwo yuko amakenga abaye menshi gusumba sinzi ko abandi ariko bavyumva ariko umuntu aca yumva kumenga amakenga ahubwo acaba menshi gusumba kuko muvuze yuko ari umugambi wa leta nimba ari umugambi wa leta ni kubera iki leta atari yoca ifata umugambi ikawukora ahubwo ugasanga hariho ishira hamwe ryigenga no kuvuga une association une organisation non gouvernementale cyangwa une association sans but lucratif
ariyo iryo shirahamwe rya diaspora rica rikora ivyo bintu vyitirirwa yuko ari umugambi wa leta. Ico ni kimwe mu bintu umuntu ashobora kwibaza. Ikigira kabiri mwavuze muti murazi neza tugure twamugina muvuze muti turazi neza canke ndazi neza yuko l'association en question ari de droit burundais, ariko musomye ama statut yabo ico twarakivuze mu ndwi ya mbere twatanguye ibi biganiro mu ntunge gatoya ndiko ndaraba hano ingingo ihari yabo ego ingingo ya gatatu muri statut ivuga iti nduge kwa mugina l'organisation diaspora burundaise est une association apolitique d'utilité publique caritative sans but lucratif de droit international. Murumva yuko bitandukanye n'ibyo mutubwiye mwe muvuze yuko muzi yuko ari de droit burundais ariko bo muri statut bavuga yuko ari de droit international. Kandi iki kibazo mbere twarakiganiye ko n'umushinga ntahe Isa kugira ngo dushobore kumva vy'ukuri ico bashatse kuvuga icari cyo. Murumva ko turonse ibindi vyiyumviro bitandukanye kandi muravuze yuko mutazi vy'ukuri nimba yarakiriwe canke donc reconnaissance yaryo yagizwe na ministère ya intérieur canke yagizwe na ministère ya affaires étrangères. Tugaca tugaruka kuvyo umushinga ntahe Daniel yari yashikirije kare nawe avuga ati mu bisanzwe nimba rishira hamwe rikorera mu Burundi canke rizwi mu Burundi hategezwa kuba hariho ingingo y'umushikiranganje kanaka yaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati canke umushikiranganje w'imigenderanire iyo ngingo yerekana yuko iryo shira hamwe ryemewe muri iryo gihugu. Mu gihe ryoba ryemewe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni kuvuga yuko nkuko mabivuze ryoca riba association de droit burundais, ariko nimba ari ishira hamwe ryakiriwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu muca mumva yuko ari ishira hamwe ryanditswe hanze ariko risaba yuko yokorera mu Burundi. Urumva ari ibibazo biguma biba ari vyinshi ku buryo amakenga aguma abari menshi. Sinzi rero ko mwoduga ku ikibazo imbere yuko ijambo ishira hamwe uvuze ngo droit international bisiguri wenda kuri journaliste bashaka kubizi droit cyane n'abandi bose bashaka kugira icyo bagezeko nka ONG international ironka iba enregistrée siya zose zijya ONG ziza mu Burundi gukorera mu Burundi zabaye enregistré abari ONG d'abord de droit peut-être de droit français de droit américain yagize gukorera mu bindi bihugu isaba uruhusha muri ministère des relations extérieures imbere yo kwinjira mu gihugu. Urumva none ishyirahamwe de droit burundais ntishobora kujya gukorera hanze. Bon nicyo kibazo peut-être aho cyatwinjira mu by'amategeko ukuntu amashyirahamwe yemegwa icyo peut-être ubizi k'ikintu nk'umunyamategeko yababizi ikintu bitubwiye mugaje nibaza bon ikimwe icyo nuvuga cyo ni uko icyo nzi mugabo ntashobora gushingira intaye cyane kubera ntatwara iryo shirahamwe ni de droit burundais mugabo kubera uwayitwara bwa mbere yaba muri Norvège yari yandikije muri Norvège kugira ngo yemegwe ashobore kugira amasignature donc à partir de la Norvège hama n'ubu apama sinashingira intaye mugabo naravyumvise donc bishobora kuba ryararonse agrément muri Australie kubera uritwara uba ari muri Australie kugira ashobore gukora akora administration bakora amasignature n'ibiki vyose à partir de l'Australie kugira ngo amategeko muri Australie ntamufate. Bon voilà wumva rero icyo cya de droit international sindacyumva neza mu gihe tudatahura neza ingene amashirahamwe aba agreye surtout amashirahamwe international les ONG international. Ego cyane muvuze neza ahubwo reka tubahe ijambo umushinga ntahe John
Ego. Umushinga ntahe John cyangwa Yohane ijambo. Hanyuma tuje ku byo mwari mwahejeje gushikiriza umushinga ntahe Melchiade. Byukuri amashirahamwe yanditswe hanze y'igihugu mwabivuze nivyo amashirahamwe avukiye muri Amerika, mu Bufaransa n'ahandi ashobora kuja gukorera mu Burundi ariko ategerezwa gusaba uruhusha nkuko mwabivuze mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hanyuma ugaca butangura gukorera mu Burundi. Ibyo twabivuze mu ndwi twavuze ariko kwiruka nuko yavukiye mu Burundi ariko gukorera hanze agasaba uruhusha mu les affaires internationales z'ivyo bihugu. Ego cyane ibyo turabumva kandi turavyemera ariko twagarutse ku kuntu ryanditswe twagarutse ukuntu ryanditswe muri Norvege kandi mumenye mumaze kwemera yuko ishirahamwe rivukiye mu Burundi rishobora gukorera mu mahanga ariko risabye uruhusha muri ivyo bihugu. Twabivuze na kare abarundi baba mu bihugu byinshi byo kwisi none iryo shirahamwe ry'abarundi ryoba ryaravukiye mu Burundi ryoba ryarasavye uburenganzira bwo gukorera muri Amerika, muri Canada, muri Australia, museho mwavuze ko bishoboka muri Somalia. Urumva nibibazo byinshi umuntu ashobora aho ndafite kivuga ko kuri amashira hamwe ya diaspora burundeze akorera mu bihugu bitandukanye ariko ndanye niyo ruganije ushobora kubutabizi hari icyo bita diaspora burundeze sero izo numvise ama information numvise bavuga nk'umuntu ari informé muganga twara iyo diaspora hari icyo bita les OPE nzeye Olivier Amazo kivuga icyo bita les OPE ni kuvuga organisation pays zikorera mu bihugu bitandukanye na représentation iyo diaspora burundeze au niveau des pays. Ariko aho turabumva neza nuko umenya uko bimeze ateme juridique ateme amategeko ateme amategeko no kuvuga ngo icyo bita BB muri USA nk'akarorero aho muzaze muba diaspora burundeze USA donc kuva n'ishyira hamwe de droit américain yubatse rifite amategeko ryabaye agréé muri États-Unis donc rivutse mu gihugu icyo bitegeza gusaba kwemerwa muri icyo gihugu nyene ariko mushinga ntahe Melchiade ikibazo nibaza ko twokigaruka ko hanyuma kuko ibibazo by'amategeko biragoye cyane nk'aka karorero mutanze ka BDUSA by'ukuri BDUSA nishira hamwe riri muri zumbo za Amerika ariko sishira hamwe ryemewe muri leta zumwe za Amerika. Ibyo no kubitandukanya hano muri Amerika amategeko yaho murazi yuko igihugu ca Amerika ari igihugu kitameze nk'u Burundi. Uburundi bavyita mu mategeko un état unitaire no kuvuga ifise leta imwe ikabifise ama province nta ma leta abarimwo ariko iyi leta ya Amerika ni leta iri federal no kuvuga yuko buri leta yose yindi leta ya Washington ya Oregon ya yindi mareta nazo nyene zifise izindi leta no kuvuga ishira hamwe giyandikishije muri leta ya Washington akarorero ikiyandikisha muri ya Oregon so kuvuga yuko rica rishobora guca rikorera mu yindi leta akarorero leta ya Arizona oya kugira ngo uje gukorera mu yindi leta itegerezwa gusaba uruhusha muri iyo yindi leta. Urumva rero yuko BDUSA ntishobora kucuvuga ngo izwi na leta ya Amerika oya izwi na leta ya Arizona kuko niho iryo shira hamwe ryandikiwe kandi mu ntunge hariho n'uwaduhamagaye yasavye ijambo yitwa Armere nawe nyene umega yavuze ko ari muri Amerika yavuze ati ahubwo biratangaza ukuntu abarundi baba mu bihugu bitandukanye ku isi bahora bumva ngo naka niba duserukira muri iki gihugu nibamenye nuko uwo muntu yatowe kugira ngo abaserukire muri ivyo bihugu ivyo mwavuze ngo ni organisation pays kandi nta ubizi neza ibintu bigoye birebire twofatira ikindi gihe. Reka duhe umushinga ntahe Yohani ijambo kugira ngo tubane ikiganiro.
urakoze ndaramukije inshuti n'abagenzi bari muri iki kiganiro. Icyo navuga ni uko nandaje nticerewe babizi ko ndi umurimyi iyo izuba ribonetse tuca tuja kurima. Hama rero ico kibazo cy'ikarata ndangamuntu ndanga diaspora nico nibaza ko ari ikibazo nyamukuru turiko turaganirako. Ego cyane. Nkuko twabivuze mu biganiro biheze, iyo umushinge w'ikintu utameze neza abantu baza kubakira ku mushinge utameze neza bigaca iyo nzu canke edifice muba muriko murakora iragira amakenga. Nk'ubu wenda heje kumva inkuru narinzi yuko diaspora burundeze ari amategeko y'u Burundi arigenga. Mu gihe narigeze gutanga akarorero ko nigeze kuja mu nama yo muri 2013, mu bintu twariko turasaba yuko leta y'u Burundi yoshiraho itegeko rigenga diaspora, bisigura yuko au niveau de l'Assemblée nationale bari ko adopta une loi yega diaspora. Ico twabivugira nuko iyo habaye itegeko rigenga diaspora abantu baramenya ukuntu diaspora ikorana n'igihugu. Niyo mu kuba concret mvuze niyo niveau ya investissement abantu bari hanze bashaka gukora mu gihugu. Habaye y'iryo tegeko rya diaspora hariho ama exoneration boha abantu bazanye ibintu mu Burundi, hariho ibintu bimwe bibokorohereza umurundi ari hanze ashaka gukorera mu Burundi. Hakabaho n'amategeko yogira genre mediation iyo habaye ibibazo, kubera ko abantu benshi muri diaspora bataba muri ico gihugu. Ukamenya yuko ugize ingorane hari itegeko kanaka ushobora gukurikiza kugira ngo usabe yuko uronka disons amadroit yawe. Waravuze yuko ivyo bintu byo kuinvestisa aya mabonde bagira iyo bashaka gutoza amahera kugira ngo abantu beinvestisa mu gihugu, ivyo vyose aya amategeko abigenga. Ari naco gituma twavuga tuti ikintu ca mbere diaspora b'abantu bari hanze bogira kugira ngo bakorane neza na leta ari uko hoba hariho amategeko specifique ahari. Mugabo sinibaza ko vyigeze biba, sinibaza ko vyigeze haba itegeko rigiye muri assemblée rivuga riti turagize inywa régissa la diaspora burundaise. Ntajyo ndumva. Ngiye kumva rero yuko iyo diaspora ari de droit burundais, ni vyawe nyine twari turavuga iki gihe twariko turaganira yuko iyo amategeko atateguwe neza haca hazamwe amakenga menshi cyane. Ikarata ndangamuntu ndanga diaspora rero nivyo bibazo nyine ducubazo ni dotel droit izotangwa na leta, izotangwa na association, kuko leta n'abene gihugu hariho des relations bagirana amadroit n'amaprivilege. Murindire gatoya dusabe umushinga ntahe Olivier ko yokugara mikrofone yiwe kuko turiko turamwumva iyo turi. Ego murakoze cyane umushinga na Olivier. Hanyuma Yohani murashobora kuduga kwijambo. Ego nagira meza gukora narambiriye kugira ngo iyo karata indanga diaspora ko nabonye iyo ntuze kuri WhatsApp iriko irasirikira
mu bantu narumvise na audio yo kuntu ngo abantu bazotanga amahera udashoboye gutanga amahera nta serivisi azoronga mu gihugu ugaca wibaza uti none nimba ari association y'abarundi baba mu mahanga bagaca batangura gushiraho ingingo zifise des mesures de renforcement no kuvuga yuko bavuga bati udashoboye kugira X udashoboye kuronka amahera ngo yatange kuko ku mwaka ta service ya leta zoronka uvuga ko baba decise yuko service y'umurundi aba hanze na disons relation avec l'état il est basé kuri iyo cotisation y'abantu mu diaspora batanga ayo ma cotisation urumva ko ari amategeko nyene ari atumbikana ni naho nashaka gushika nta kintu. Ego murakoze cyane umushinga ntahe Yohani isinzi nimba umushinga ntahe Isa afise ico aterera canke umushinga ntahe Daniel nabona yuko yamaze kugura mikrofone arashobora kuduga kwijambo. Ego murakoze cyane afite nashaka ako ngaruke kubashimira kuri iki kiganiro shimire Olivier John na ba Melchiade ku information atandukanye bagiye bongereza muvuga nta byinshi ndaruka ko cyane compare ku byo navuze tugitangura ikiganiro nubwo abantu bataruka benshi babyumvise kandi n'ibintu benshi bagiye baragaruka ko ikintu nashaka kongera ko giye kubyo navuze nuko bwa mbere mwavuze ikintu kiri très important l'association yatangujwe iri ku izina bitandukanye AIB none kandi ndisubiye ko n'ubu usanzwe cyangwa muri nouvelle sur le même nom donc ivyo bintu byo mvumengo mu bintu by'ubudubi l'association yatangujwe mu izina bitandukanye bakacagana barakwegera ko ngo ikintu cya diaspora ico kintu vona biheho canke hano umuco uko ngaruka ko idano bavuze ni ibintu byo kwita association izina rya diaspora yose y'abarundi ico kintu sico ni baraye kibe plus specifique bavuga ni ya diaspora y'abainvestisseurs canke y'abaki yaho bibe clair ikintu cya kabiri nacyo ngaruka ko nuko mu bihugu bitandukanye urashobora kuronka amasosiyasiyo ya diaspora menshi atamba urashobora kuronka na 10 isifi ko abarundi batatu bane canke peut-être 20 baja hamwe bakavuga ati twebwe turi communauté canke diaspora y'abarundi baba muri Australia muri ico gihugu nyine abandi baba muri Australia c'est tout est possible bashobora ko bose n'abarundi kandi bafitiye amadroit donc kumva ko une association ishobora kuvuga ngo au niveau international abarundi hamwe cyo kintu kiragoye jewe ku bwanjye numva kugira bishoboke nuko uburundi à travers les ambassades par exemple haba hariho abantu bari chargé gushira hamwe bavuga ayo ma association y'aba diaspora ku buryo par exemple uvuga ati dans une ambassade kanaka ku mwaka cyangwa ayo ma association ari mu gihugu dufata muri États-Unis kuvuga ati association muri leta dufata za California cyangwa bari za New York barakura na ambassade cyangwa barahura n'uri chargé y'ibibazo bya diaspora muri ico gihugu hanyuma uwo muntu muri ambassade ari chargé y'ibya diaspora akarubashikiriza au niveau de ministère des affaires étrangères n'ibindi ibibazo byashikirijwe le monde aujourd'hui tuko turagaragaza gukera accountability ni kuvuga twashikirije ibibazo par exemple muri ambassade hakabaho informe y'ukwerekana ko ibibazo byakiriwe cyangwa abantu bumvirijwe utumvirijwe ubu haro social media you can record n'ibindi byose ukakomplaininga publicly kandi kenshi ça donne des résultats iyo bakwimya service kanaka ukabishira habona ndazi twese au niveau international par exemple la diaspora twaza kandi twokwiexprima urasanga ibintu birahindutse donc ako nitwo abantu bari yadukije ngo barafise na kumva ngo barafise na bureau muri ministère des affaires étrangères kandi ministère des affaires étrangères ariyo yari tegereje gufata ibyo bintu en charge hamwe n'ambassade ico kintu kuri jewe makirandengera no ego hanyuma kujya na tsatsa kurangiza ibintu by'ama privilege bavuze ngo tudukarata ngo tabose mbintu ze ngo tabose ngo karata y'umuyobozi limita
amaserivisi y'amaviza n'ibindi ico kintu gifutwe vraiment ico kintu gifutwe nigisubire kuvugwa habe ibyo kuvuga par exemple okay bizofashwa kugira ngo ufite icyiyumviro cyo guteza imbere igihugu cyangwa ufite umugambi wo guteza imbere mu gihugu par exemple dufate ko implanta nk'ishuri muri commune kanaka bizokorohera kugira ngo impapuro n'ibindi aho ibyo bumvikana bwabo kuvuga ngo mushobora kuronka visa mu maserivisi amaze ico vraiment kiveho ico mubangiriza ko naco nuko iyo diaspora cyangwa abantu bavuga gutyo ya makarata vraiment c'est pas la priorité pour le moment ya communication ni concentré gukomunika l'association yabo ni iki ijejwe iki hanyuma amudejije nimba dukeneye kujya muri association cyangwa nimba hari amamwe muri association yari ikwiye kurekurira kuronka pouvoir nk'izo mu gihugu uko jemba nuko plus tuzomenya les détails de l'association plus tuzosaba vraiment ministère des affaires étrangères yuko ihagarika iyo désordre abantu bashobora kubandanya bakora independamment mugabo nibaronke pouvoir yuko yitira yuko ari diaspora y'abarundi bose bayanze kuko ça crée encore beaucoup plus de division na désordre na privilège atandukanye tutifuza yego ni ico nashaka gushikiriza murakoze neza cyane Mushingantahe Daniel Mushingantahe Isa murashobora kuduga ku ijambo Allo murakoze ku ijambo mu ncamake nibaza ko ndose amakuru menshi arengeye ayo tutaronse mu biganiro bibiri biheruka ku buryo dute zibaye nyinshi kuruta hanyuma no kuvyo twagiye tuganira bifise rezo kuko tugiye kureba nkuko twavuze yuko iryo shira hamwe yubakiye ku mateko atariyo hanyuma na orientation zaryo ziteguye neza d'abord bavuga ko c'est une association apolitique une organisation apolitique mugabo twumvirije ivyavuzwe yuko iri attaché muri iyo ministeri kabe kuri leta y'u Burundi uca wumva ko itakiri apolitique hanyuma twumvise ko cavuzwe kijanywe nuko ari association de droit burundais or que mategeko yayo havuga yuko ari une association de droit international urumva ko ubwo nitwofata ibivuzwe n'ureba ku vyanditswe muri masitati ya association mugabo cyumva ko nkuko nimba ari Olivier cyangwa ndi bafashe ijambo imbere yanje avuze hariho ukudakomunika cyangwa ukutavuga ibigenga imigambi n'imigabo ya association en question rero incamake ntarinze kurandira ku ma incompréhension ku madute ku makenga ya association iteye no kuvuga ko gushika ku migambi bizogorana cyane gose kuko urumva ko bamaze gushiraho ikarata iyo karata ikaba yotanga les droits na privilèges kuri bamwe no ku bandi bituma yuko bi renforcer za division dusanzwe dufise muri diaspora burundaise uko ziri kose kwiyi rero yari yabaye une association yiyita diaspora donc icyo ari gukora yari kwifokaliza beaucoup plus ku ma association gusa ari hirya no hino mu bihugu biri hanze ku isi kugira ngo ayo association babe ari bo abamambre bayo muri ico gihe rero byari koroha kugira ngo bashobore gukorera abarundi à travers les associations abarundi bakreye bari muri diaspora mugabo bacha bavuga ngo bakorane directement n'abarundi kuri terrain muri Canada muri Amerika yamwe mutabakorana na association y'abarundi bari inyuma y'igihugu nibaza ko bitoroshe kandi bi renforcer les divisions ziri barundi ubwabo les divisions ziri mu association kuko nkatwe muri Montréal usanga rero nka association zibiri zitatu ugasanga yitirwa abahutu ugasanga yitirwa abatutsi cyangwa ugasanga yitirwa abantu bava mu ntara runaka na mu zindi ntara zindi rero iyiza kuza iri hejuru izo zose yari kuzinwanisha hanyuma abarundi bakanwana mu butandukane bwayo iyo bari mu diaspora nibaza uko genda bibona nuko ndavyumva nuko biko biteza kugenda ahubwo bakwiye gusubira inyuma bakarukira kuri iyo karata ntibayishira imbere hanyuma banze mu bakamategeko abagenga bongere bihe mission
y'ivyo bagiye gukora nibamara kwitunganya neza bazobone kuza bashikira abarundi hanyuma bashikiriza imigambi n'imigabo bagiye kwamarira. Murakoze. Ego murakoze neza namwe umushinga ntahe Isa hariho umushinga ntahe Olivier sinzi ko yarafise ico ashaka gushikiriza imbere yuko uja kurangiza ikiganiro nimba afise ico yo kongera ko ngaho akivuge hanyuma imbere yuko aduga ku ijambo hariho ibyo umushinga ntahe Isa n'umushinga ntahe Daniel bagumye bagaruka ko cyane ibintu bijanye no kuta umengo ikarata yobisa no kuza gutandukanya abarundi by'ukuri mugiye kubona mugiye gusoma ibyanditswe muri uwo mugambi w'iyo karata murumva neza hari nk'amajambo bavuga bati ngo ikarata yerekana yuko uyu muntu afitanye imigenderanire myiza murantunga n'igihugu cy'u Burundi byumvikana yuko utagiye muri iryo shira hamwe ngo uronke iyo karata ariko ukaguma ukoresha ikarata pasiporo yawe igitabo c'inzira cyawe gisanzwe bica biboneka yuko ufise marque cyangwa isinzi ufise akadomo kavuga yuko uyu muntu kubera adafise ikarata ya diaspora ni kuvuga yuko adafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi. Hakaba kandi n'ibyo umushinga ntahe Yohani yashikirije kandi ngira benshi mwana byumvise hariho audio iguma igenda kuri WhatsApp kandi amajambo avugwa muri yo yavuzwe n'umwe mu basanzwe bari muri iyo shira hamwe diaspora mu nzego z'iyo diaspora amajambo avuga ku bijanye n'iciyumviro singingo ihari n'iciyumviro weri karashikiriza murumva ko by'ukuri biteye ubwoba ko umuntu atogira iyo karata itangirwa amafaranga ku mwaka inyuma y'imyaka nk'itatu atagiye mu Burundi canke imyaka 4 canke imyaka 5 agiye mu Burundi badashobora kumwemera ko yinjira atarabanza kuriha amafaranga y'indi myaka yose yarenganye. Muca mwumva yuko umengo hariho ibintu byinshi bisobanye bidatahuritse. Reka tuje ku mushinga ntahe Olivier imbere ko tuganira turangiza ikiganiro. Merci beaucoup. Jewe nashaka en fait de compléter ibyo Daniel yavuze. Daniel, le fait que tu sois confus ou le fait que la plupart d'entre nous soient confus, même moi-même, nuko habuzemo communication nziza kandi ijanye n'icyo kikogwa. Quoi quelque part, je trouve qu'on n'a pas su analyser la grandeur y'icyo kikogwa avec une communication conséquente. Uno munsi ça se voit. Kubera le fait même que tuvuga ikarata imbere ko tuvuga n'icyo iyi association ijejwe n'amaservice n'ibyo ukuntu yubatswe n'abandi baserukira abantu mbona déjà au départ la genèse est déjà mauvaise et donc la conclusion elle ne peut qu'être mauvaise. Donc jewe nzogira byose njane ko numvisha ikiganiro neza njane ibi bintu mwavuze nabyanditse ndabijane mu ma organisation pays ndabijane mu ma groupe ajejwe diaspora bishure et comme je vous ai promis la prochaine fois on aura des gens qui représentent la diaspora à parmi nous baze basigure neza basigurira abantu. La communication a toujours manqué chez les Burundais et c'est pour ça que notre pays est mal vu partout ailleurs. Nous ne savons pas nous exprimer et vendre correctement iki n'udufise. Merci beaucoup. Murakoze neza mushinga ntahe Olivier tuzi ko tugiye kurangiza ikiganiro ariko ndabona umupfasoni asabye ijambo reka tumuhe ijambo ashikirize nawe nyine ico yiyumvira imbere ko dusozera ikiganiro. Comme la cause c'est Charline. En fait, je voulais intervenir avec une association de la diaspora. Pour moi, une association, quoi, une association, volontairement, tu donnes ton, par la si tu veux adhérer ou pas.
sinibaza rero ko begera abarundi bose pour leur demander si vraiment ils sont intéressés cyangwa babifitiye umwanya kuko normalement ama association il faut une assemblée générale il faut c'est une grande organisation kandi bisaba umwanya à tout le monde. Donc pour moi normalement l'association devait s'occuper juste abantu bayemera cyangwa abantu bayirimo. Twari duhishije, je sais pas qu'on avait comme Kirundi, on a une direction générale de la diaspora muri ministère, pour moi, qui devait se charger de donner les cartes. N'a beaucoup ma condition, parce que si tu t'es dit, si tu es membre de la diaspora, peut-être c'est à vie, c'est pour 10 ans, le temps que tu rentres chez toi. Donc, normalement, il devait mettre un délai. Il dit, il y en a le temps où tu es hands et que tu rentres au pays chez toi. Donc, on va gâter une carte renouvelable annuellement. Ça, c'est déjà aussi, et qui peut-être qui est un peu aberrant pour moi. Et ikindi nacho, en fait, la contribution de la diaspora, umukuru w'igihugu yaciye ngaha juste en Belgique, c'est cette semaine, nous yatanze idavuze akantu avuga ati on a une diaspora à l'extérieur, tellement beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur. Si chaque personne, par exemple, chaque année, donnait à 5 € pour des projets, des grands projets dans le pays, qu'est-ce qu'il faut financer, qu'est-ce qu'il ne faut pas financer, parce que tu veux participer, va présenter un projet ou, je ne sais pas, moi je trouve ça que c'était une meilleure idée, qui gérait à la présidence, qui gérait quand même d'une façon claire, ok, chaque année, cette année, la diaspora est par exemple mondiale, donc tout le monde attend, je ne sais pas, disons à 10 000 €, on va faire une partie de la route, on va faire échouer, on va faire quelque chose, quelque chose ensemble, donc pour vous dire que normalement, moi je ne suis pas pour la contribution annuelle pour une carte de la diaspora d'une association internationale. Donc voilà, c'était Yarimé l'année. Ego cyane. Et bonne soirée à tout le monde. Ego murakoze cyane mufasoni Charline, ahubwo muvuze ikintu gikomeye cyane kandi sindibuka ko twarakivuze mu ndwi ya mbere twatanguriye kwibiganiro by'ukuri ama organisation cyangwa ama association uyajamwo wumva yuko ubishaka, nta muntu aguhatira kuja muri byo. Rero ariko hari ikibazo umuzanye kijanye na contribution y'abarundi baba mu mahanga kubijanye n'ama projet ashobora gukorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Abantu barashobora kwibaza ibibazo byinshi cyane cyane kubijanye na gestion y'ayo mafaranga, ariko ngira tuzobiganira ikindi gihe. Reka turangirize ngaha ikiganiro. Turabashimiye rero mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro, mwese mwashoboye kugira ico mushikirije kuri iki kibazo. Tuzosubira kandi guhura ku wundi munsi wa mbere, tuzobabwira ico tuzohagarira ko mu misiza. Ariko biraboneka yuko ibibazo byinshi biguma bigaruka ari ibibazo bijanye n'amategeko canke ukuntu ishira hamwe ryavutse canke ukuntu rimeze, reconnaissance yaryo, personnalité juridique yaryo, ni byinshi. Bishobotse tushobora kuzogaruka kuri ico kibazo canke tuje mu bindi bibazo cyane cyane bijanye na investissement mu gihugu, kuko twumvise benshi bagiye baravuga kubijanye no kugira ama investissement canke kugira imigambi y'iterambere mu gihugu. Rero turabashimiye cyane. Ubwo tuzosubira ku wundi munsi wa mbere, muri kumwe nanje Hilaire uri nkuru, tuzosubira. Murakoze.